mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri M257 TV. Ndizeye ko mumerewe neza, ndizeye ko muriko muradukurikirana, ndizeye kandi ko muriko muragira subscribe and share kuri M257 TV. Ndabaramukije rero amahoro y'Imana bane namwe. Omse Ema Pro Omipro. Okay, kuno musi rero twabazaniye umutumira dasanzwe. Twagira ibakwe ryo guhura no muririmbyi akomeye cyane, umuririmbyi ashishikara gukora neza, akora ibikomeye mu mudiho wa rap, ariwo bita MNF Jimbo. Turabaye ikaze rero mushishikare mugira subscribe and share kuri M257. Reka rero tumuhe ikaze hano mu kino kiganiro cyacu. Kaze MNF. Bro, umuzigo wa tuba. Yes, of course. Neza. Naona vitu viko sawa, neza, uraberewe wapendeje sana. Sana, ndameze nizere ko namwe mumeze fresh. Natwe tumeze neza cyane. Turamutse abakunzi ba M257 TV. M257 TV. Mumeze gute? Mumeze neza. Nizere ko aho muri hose mumeze fresh cyane. MNF Jimbo aka Muragwa wa Tupac ndabaramutsa cyane. Yes, kuno musi tuza kuganira ku bintu byiza cyane, ibintu bimeze neza. Ndizera ko murazi neza ko abakunzi ba M257 TV twama tubazana ibintu byiza kandi bimeze neza. Okay, kuno musi rero turi kumwe na MNF Jimbo. MNF Jimbo ninde? Tushaka kumenya MNF Jimbo ninde? MNF Jimbo ni umurape wo mu Burundi. Yego. Izina MNF Jimbo aho ryavuye naza ko ni abbreviation y'izina ryanje, kubera ko je nitwa Nifasha Methode. Iyo M ni methode, Nife ni Nifasha, Jimbo ni umukobwa nka jewe. Okay, turabyumva neza ko ariko aradusigurira, amaze kutubwira ko izina ryiwe MNF Jimbo ari abbreviation y'izina ryiwe. Okay, MNF Jimbo avuka he? Eske MNF Jimbo warigeze guca ku ntebe y'ishure cyane? Bo MNF Jimbo papa wavuka mu Ruyigi. Okay. Ariko mama wanje avuka i Burundi. Ariko je nakuriye Bujumbura, niho natanguriye amashuri yanje. Ego mato n'amakuru. Ego naza ko naje gucika. Yes, bakunzi ba M257 TV, nimusibe kugira subscribe aho nyine. Murumva ko ibintu bigiye kumera neza, murumva ko ibintu bigiye gushuha. Okay, MNF Jimbo, abakunzi ba M257 TV barashaka kumenya mbega MNF Jimbo yatanguye ryari umuziki wiwe, yatanguye gukora ryari umuziki, eske ufise indirimbo zingahe gushika muri uno mwanya? Ego nibyo bashaka kumenya. MNF Jimbo natanguye umuziki. Navuga ko je natanga umuziki nkivuka n'ubwo bagiye kumenya vuba, kubera ko kuva nkiri mutoya ikiga muri primaire nari umuntu nkunda kuririmba, nari umuntu nkunda kurapa, nkakoranya nk'abanyeshuri twigana, nkabarapira bakaryoherwa. Nibaza yuko rero natanguye kera, mugabo nageze kuja muri studio gusohora indirimbo yanje ya mbere muri 2015. Yego. Nubwo bitakuze ko iyo ndirimbo ishobora gutrendinga nyine kugira ngo ishobore gushika kure, ariko indirimbo nibaza ko abantu benshi bamenyeye ko iyi ndirimbo yasohotse mu mwaka wa era muri 2019. Indirimbo yitwa King B-Face. Nibaza ko abariko baradukurikirana benshi bashobora kuba barayimenye. Nca ndabandanya nkora gushika n'ubu. Ego ni byiza cyane. Yes, MNF Jimbo turumvise igihe yatanguye ko kuririmba. Eske MNF Jimbo muri career ya music wagiye urabamwo, ukuntu watanguye kuririmba, ndazi hariyo ingorane nyinshi wagiye urahura nazo mu muziki, ndazi hari abantu benshi mwahuye nawo abagutera intege n'abandi bakugwanya. Eske ni kihe kintu coba caragushikiye? Niye challenge yoba yaragushikiye muri ibyo mu gihe wari kurakora umuziki n'ubu ukiri kurakora? Bo je naza ko challenge ni nyinshi cyane, si mu rugendo rw'umuziki gusa, no mu buzima busanzwe ushobora guhura nyene na challenge ziguca intege, zikubuza nyene kubandanya. Mugabo ikintu kigezwa kumenya coco nuko
nta kintu na kimwe kigera cyoro mu buzima, bisaba nyine kurwana urugamba ukaguvyuka kugira ngo ushobore gushika aho wifuza. Rero naza ko ibintu byinshi byanshinyagiye mu muziki, kwa kubura uburyo bwo kugira nje muri studio, ukabura nyine wayarose ukagenda muri studio ugasanga indirimbo yawe ntihabwa agaciro, ntikiravuzwa ku ma media kugira ngo abantu bashobore kukumenya cyangwa bashobore kumva impano yawe. Mugabo naza ko uko bucana yandi ukuga umugwana n'Imana ibandanye kugurura imiryango bikagenda bigateba bikagenda neza, kuko nta baca umugani w'ikirundi ati ntawe uvuka rimwe ngo yuzure yamana. Baza rero uko mu gihe umaze kumenya ibyo ucuba umuntu adacika intege mu buzima, ugakora cyane kugira ngo ukiyegereza n'abagukurira kugira ngo bashobore kukwereka umwungu umana udahuma. Okay, merci sana. MNF Jimbo turakuzi cyane, turakuzi mu ndirimbo nyinshi cyane wagiye ugaragaramwo, harimo indirimbo ya B-Face yitwa Ibibazo, hariho n'izindi ndirimbo twagiye tukubonamwo. Eske ko tubona cyane wiyegereza B-Face, eske yoba afise uruhara mu muziki wiwawe cyane bimeze gute? Je nibaza yuko ni bya bindi nyene utegerezwa gutahura ko nta mukuru abura mukuru we, utegerezwa kwegera mukuru wawe mu kazi kawe kose uba turakora kugira ngo ashobore kukwereka umwungu wuma n'udahuma. Uko biri kose haba hariho ijya kurusha, hari ibintu byinshi aba amaze kumenya, aba amaze gutahura muri uwo mwuga. Iyo umwegereye rero arakwereka ati uciye ngaho ugaca no ngaho urashobora gushika. Nibaza yuko rero B-Face on the floor ni umwe mu baraperi bakomeye ngaha mu gihugu no hanze, kandi ndamushimire cyane ukuntu ashobora kuvuga ati reka donc inuze chance naronse donc fate n'abandi n'urundi rwaruka kugira ngo ushobore kubasangiza abakunzi banje nk'uko yabikoze, akadushira muri rya collabo yiwe yitwa Ibibazo. Urabona ko twari kumwe n'abandi baraperi bagiye batandukanye, ba Mark Farao, ba Superboy, ba Hakizo, ba Revo Mutindo na Jimbo. Usanzwe tugize crew ya B-Face irongowe na B-Face Ndofro nyene yitwa Rap Business. Nuko rero ijya ndirimbo Ibibazo ni indirimbo yatugururiye imiryango, yatumye abantu benshi bagiye batandukanye batumenya, baranatangura kudushigikira kugeza n'iyo saha. Nuko rero mu kintu cyo gushima cyane ahari hose B-Face on the floor, umutima wamane n'abandi atari kibuga bibakorere mu gihe yumvise impano. Musanzwe nicyo gikenewe ngaho i Burundi. Hari abantu benshi bashobora kumva impano mu mugabo bakaguca bakakugirwa kuburira bakaguca amazi. Mugabo B-Face on the floor yarabirengera avuga ati impano zanyu, impano nabumvisemo ushobora kuzihanganira, reka vuba uko nshoboye kose kugira ngo ushobore kubasangiza abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi bakurikirana bakunda rap yanje, bakunda donc bakunda kariyeri yiwe. Naza uko rero buri mwaka muza muraronka igikorwa kivuye muri Rap Business, kandi no mu mwaka vuba cyane bacitegeye indirimbo kivuye muri Rap Business. Naza ko atari kera cyane. Yes, bakunzi ba M257, ndizera ko muri ko murabona ibintu iyo biko biraje. Shishikara mugira subscribe, share and comment ngaho tuzibone neza. Ndagusabye ubwire bakunzi ba M257 bashobore kugira subscribe. Abakunzi ba M257 icyo kubasaba nibaza ko no gushikira impano, kandi mukabandanya musangiza abandi ibiganiro bica kuri no televiziyo yanyu, n'impano babazanira ngaha muzishigikire. Ndafise YouTube yanjye yitwa MNF Jimbo, mugende hajya mugire subscribe, mugire ibikorwa bimaze gushikako, mugire comment, mubisangize n'abandi. Nazo ko nicyo gikenewe, hakenewe urukundo kugira ngo dutere imbere. Ariko niwagenda kuri YouTube yanjye uraza gusiga comment uvuga ati ibikorwa byawe navyuse birakaze biraryoshe, giye kubisangiza abandi. Ariko ushobora kumva ikintu kitari cyiza ukandika muri comment, byose birakenewe kugira ngo tubandanye twiyubaka. Yes, mwumvise neza abakunzi ba M257, muri kumwe na Emma Pro and Mike. Shishikara ndabazanira ibintu bishasha kandi ibintu bimeze neza. Ego tumvise neza ko B-Face afise uruhara runini ko
kuba ariko baramufasha mu muziki muri no game yiwe ya rap business. Okay, ni kahe kamo wosaba abandi baririmbyi ba hano muri no industry yacu ya music? Hari impano nyinshi, rero abantu benshi bariko baragendagenda bafise talent nyinshi, babuze abantu bashobora kubafasha. Ni igiki wovuga kugira ngo nabo nyene bashobore gushikirwa nkuko nawe washikiwe? Jenaza uko icyo navuga nuko kurangwa n'urukundo, kubera ko no mu jambo ry'Imana handitse ngo urukundo n'ibindi bintu byose bibaho, ukundane, dusabikanye uko dufise, twaba duke cyangwa dukenera abangana. Nibaza ko n'amakorabo abe menshi ku baririmbyi b'abarundi. Ejo cyangwa igihe twumva ati Eminem Jimbo yakoze korabo n'undi muririmbyi runaka, cyangwa uwundi muririmbyi runaka yakoze korabo n'undi muririmbyi runaka. Nibaza ko nico kibuze kugira ngo industry yacu ishobore gushika kure. Yes, ego twarumvise ko ufite akandi kazina ngo urumurago wa Tupac SK aka urago wa Tupac. Washatse wabikuyeho iryo zina, eske ko tuzi benshi bakora hape, hariho abandi barabwa, eske nawe iryo zina ryavuye neza ko n'abakunzi b'imiziki barimaye peut-être babonye ko ndarikwiriye, kuko dusanga tuzi ko Tupac umwami wa rino shamba rya hip hop ya rap. Neza ko nta muntu umwe yobihariza. Rero Tupac twaba tuzi ko atakihari. Rero barumvirije peut-être abaraperi bose bamaze kubaca mu maso, cyangwa bamaze kumvira ibikorwa byabo, baravuga ati uyu niwe murago wa Tupac. Yani rero nibaza ko nta vyinshi, nibaza abakunzi b'umuziki ndundi barabonye ko iryo zina ringwiriye, baca banyita Eminem Jimbo Baba ya. Yes, murago wa Tupac. Yaga bakuzi wa M257, urabona ko ibintu bigiye gushira cyane, ibintu bigiye gukomera muri uno mwanya. Yes, kandi twarumvise inkuru itari nziza ko mwoba mwarashoboye kubura umuvandimwe wanyu. Turavuga ati condoléances nka M257 TV irabogeje cyane. Murakoze cyane, ariko ibyabaye abantu benshi barabimenye, ariko narakunze ukuntu banyandikiye bakabwira ati ihangane n'ibintu bitoroshe urimo. Nibaze ko icyo twakora no kumusabira abadusangire n'izuka. Ego yes, kuri icyo nyene nka Eminem Jimbo, ukimara kumva inkuru ko umuvandimwe wawe amaze kwitaba Imana, eske muri uwo mwanya byaciye bigenda gute? Urumva iyo ni inkuru y'incamugongo mu Busanza muri make. Nazo ko ni ikintu kibabaje cyane ngaha ku isi. Nimba ari ibintu bitatu bya mbere bibabaje, ikintu kibabaje nko kubura nkuko nari nabigaragaje mu ndirimbo yanjye naheruka gusohora. Avuga ati n'ibyari tuzosubira guhura nabo twabuze. Bavuga bati umuvyeyi si umwe, ushobora kuba uriko uradukurikirana warabuze umuvyeyi, cyangwa mwaje ku ruhande rwanje nta mama nta papa, kandi bavuga ko umuvyeyi atari umwe. Bisigura ko je nimba narabuze umuvyeyi, ushobora kuvuga ati nanjye narabuze, kubera ko Eminem Jimbo ni mwene wacu, Eminem Jimbo ni umurundi nkanje, cyangwa ni dusangiye amaraso umubiri. Rero nibaza yuko icyo kibazo gifite abantu benshi, bakibaza ati n'ibyari tuzosubira guhura na mwene wacu nabuze, na papa na mama. Ego yes, twarabonye video ku ndirimbo ntibibone ubwanwa. Eske iyo ndirimbo yuba yavuye kuki? Ko twumvise mwari nk'amajambo amwami nimibona ubwanwa. Jino wasa kitahuritse, kubera ko uvuze nimibona ubwanwa bisigura ko ubwiye abantu bashobora kwibona ubwanwa, bakabona ko ubwanwa ari bwo bugabo, bakabona ko ubwanwa peut-être ngira ngo ari ikindi kintu nyine cyotuma kimiza mutoyi wiwe. Mugana nashatse kubwira abo bantu bameze uko yuko ubwanwa si ubugabo. Ubwanwa
ubwanwa n'ubwanwa nyine ntucinyize umutwe wawe umuntu ko adafite ubwanwa niyo navuze muri iyo ndirimbo. Okay, nkuko rero twayiboneye video hariho n'indi ndirimbo duheruka kubona nshasha iriko irakora ibintu bidasanzwe hano n'iryari abakunzi ba M257 bagenda kuri YouTube yanjye bayibumvise indirimbo nshasha kandi ndababwira ko navuga cyane video yayo igiye gusohoka bayisangiza abandi bayishigikire bayishikane kure nibaza yuko video vuba cyane bazoyibona. Ego murakoze cyane. Yes, twarakubonye no musanamu y'indirimbo ku kivi. Indirimbo ku kivi mwakoranye hamwe n'abandi baririmbyi mwako murakora. Yes, iyo ndirimbo yavuga ati twese tujye ku kivi dukore. Eske nka MNF Jimbo wowe ufise ikindi kintu uri kurakora apart y'umuziki? Hariho kandi kantu uri kurakora ufate nk'aka business quelque part? Johnny wavuze yuko ikintu cyo twese turondera amahera ashobora kutubeshaho, amahera ashobora kudutunga umuryango, abagenzi, iki agateza n'imbere n'igihugu c'amavukiro. Rero ijya ndirimbo ku kivi itumirira abarundi kuja ku kivi, tarera amaboko kuja gukora. Indirimbo yitwa Long Nabi yagize korabo arongera abaririmbyi bagiye batandukanye, twarabarinzi benshi twashika ku 11 dukoranira hamwe kugira ngo dushobore gutumirira abarundi kuja ku kivi. Okay, ni byiza cyane kuza muriyumvira kuza murahimiriza abantu kuja ku kivi kuko byose ni gukora, byose biva mu ndugumba, byose biva mu jasho. Ifoko twese dukora kugira ngo dushobore gushika aho dushobora gushika nyene. Nakahe kamubwira aba M257 TV, abakunzi ba M257 aho bari hose yaba mu mahanga canke hano mu gihugu cyacu, kajanye no gukora bareke kurera amaboko. Ikintu nobabwira no gukura amaboko bagakora basenga, bakagira nyine bakagira imyete bagakora cyane kugira ngo tubandanye dutera imbere. Kandi nkuko turi muri leta ifoko dukora dutigita tupambane na maisha makao. MNF Jimbo ndabona nyine urapambana nyine nawe nyine ureza amaboko turariza ukireve unariste niko bakunda kubivuga. Yes, bakunzi ba M257 TV ushishikare mugire share kwa kundi nyene mudoma ko hajya subscribe. Kuri no mwanya rero tugomba twumva ikintu kigereza kabiri. Tuzongera guhura fise byinshi no kubwira, hari imyizo ntatahura no kubona waragiye. Tuzongera guhura dufise byinshi mbwira, hari n'ibyo datahura ibyo wabonye iyo wagiye. Kumbona izuba rirenga bukeye rigaseruka nike barivuye nije rigarukiye riba ryafashe kuryama cyane kwakira abandi baze nishutora no gukunda abandi bene wacu baragenda aba bakavuka bakaza badusanga bagiye badusize no kumanga. Nta kuringa bisaba gusefisa amakenga, bega bagiye bazogaruka. Uzu umunsi waje umunsi wa utahura babaje ndomana n'Imana yabuduhishije ko twamatubibuka bo baratwibuka, mbega aho bazozuka cyane ubu baranyibuka ko jewe ndabibuka ko tugeze gusangira kimbuka, nubwo byashitse bobo bakimuka kure cyane aho nashobora kurunguruka. Ku mitima yacu ntibigeze bimuka, twarabagumanye ubu tuguma tubibuka. N'umunsi umwe w'umunezero kuri plage mushajije muryohewe mwishimanye vyadanje, akaryosha kabishe mukagasangira aho keja gate mutakibagira. Ijoro n'umutaga mukigumanira ariko akaba yaramaze kwitahira. Yamani yo n'indirimbo yanje n'ibyari ndabasaba kuri YouTube yanje mwumvirize mushire comment ko mwayumvise munayisangize n'abandi nibaza cyane video igiye gusohoka. Mani kwitesa none
irarenze kabisa urago watumva bari urakoze cyane turagushimiye cyane ku bintu duhereje abakunzi ba M257 TV tubasaba kudusapotinga kubwira naza ko ibikorwa n'byinshi bikuru yo ku mbuga zacu followinge tuze ko mutazobwa ibikorwa vraiment nimbupinga nimbuponda genda ubaze on the floor. Murakoze cyane kandi turashimiye mwebwe mwese mumaze kugira subscribe hajya nyine kuri YouTube mushishikare mugira share sabone aho nyene kamanze mari